Shalom shalom bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, Maranatha, Yesu araje. Ndibarutwa na Yoasira mwene so ngoma ngaruke ngo ndababwire rero ya message canke ya majambo Imana yampaye ajanye n'uyu mwaka tugiye kwinjiramwo. Hasigaye umunsi umwe no munsi turi tariki 31 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2022. N'umunsi umwe wonyene utarengwa, amasaha 28 niyo asigaye kugira ngo dushobore kwinjira mu mwaka wa 2023. Mugabo message ngomba ndabahe Imana yampaye muri uku kwezi kw'icumi na kabiri tuzogenderako muri uyu mwaka wa 2023, niyo message ngomba ndabahe kandi ncishijwe bugufi cane, mfise n'ubwoba mu mutima kuko Imana irababajwe cane n'ingene abantu bayimenyereye bakayisuzugura hanyuma bagatangura kwitukisha. Imana yarambwiye ngo kuko kumenyera Imana, kubwo kuyimenyera, abantu basigaye barayimenyereye, abantu basigaye barayikengereye, bakora ivyaha bakabinywa nk'uko banywa amazi, bagaca bagenda bakiyambika umutamana w'ubupasitori, bakiyambika umutamana w'ububishope, bakiyambika umutamana w'ubuprofete, bakiyambika umutamana w'ubukozi bw'Imana. Ugasanga abantu barahumanye, basigaye ari bihumane, bagahumanira mu murimo y'Imana. Kandi nagiye kubona mbona abantu benshi mbona bari mu maternité, nkabona bagomba hagere yuko bashobora kuvyara abana. Hanyuma ngize nabona bari nk'ahantu mu bitaro umengo ni mu maternité. Image nabona cagiye kuntangaza nuko nabonye hari abagabo n'abagore bose nkabona bafise amada, nkabona bagiye mu maternité bameze nk'abagiye kuvyara. Mugabo nabona bavyaye, bamwe nkabona babura ingufu zo kuvyara ngo basunike abana bashobore gushika, abandi nkabona abavyaye bakavyara bapfuye, abandi nkabona bagize ngo baravyaye bakavyara ivyaboze, abandi nkabona bavyara igitigiri nyamwinshi. Nabonye bavyara abana mugabo mbona n'abana bapfuye. Hanyuma nabonye ari abantu bake cane bashoboye gushikana abana bazima. Ntangura kubaza ati nibiki ko abantu bavyara ibiziga abandi vyanse ko bavyara? Hama niho rero Imana yambwira ngo abantu bamenyereye, abantu baramenyereye, abantu benshi igitigiri nyamwinshi biyitirira izina ryanje jewe Uhoraho yuko ari abakozi banje, mugabo barahumanye, nta nguvu bashobora kuronka zo kuvyara abana bazima, nta nguvu bashobora kuronka zo kuvyara abantu bazima. Ati muravye image y'ishengero, niyo image y'igihugu, image y'umuryango, niyo image gome y'igihugu, kuko uravye ingene abantu bahumanye bagamenyera Imana, bagakorana Imana ivyaha. Ati nta bantu bazima bovyara, nta bana bazima boshobora kuronka, nta bana bazima boshobora kuvyara, kuko abantu baramenyereye, barahumanye, bakorana imirimo y'Imana ivyaha, bakorana umurimo w'Imana. Kumenyera Imana vyatumye ivyaha babikora ntihagira akantu na kamwe gakomanga mu mutima. Ivyaha babikora kugira ngo ntihagira akantu na kamwe gakomanga mu mutima, bakashishikara bakora ivyaha mugabo bakongera bagashishikara baja mu baririmvyi, bagashishikara baja mu ishengero, bagashishikara barongora abamama, bagashishikara barongora ishengero, bagashishikara bakora ibintu. Ati kera umuntu akoze n'icaha wenyene yaca yitenga, akaca yikura mu murimo w'Imana kugira ngo ntasubire kuguma aza gutobanga. Ati kuko iyo umuntu ari pasitori, ari umuririmvyi, ari umukozi w'Imana mugabo akaba agendera mu vyaha, ati barya nyene ariko ararambika kw'ibiganza ariko arasengera, atera bahumanya, n'ibijyanye n'abariko arabagaburira atera bahumanya. Ati niyo mpamvu wabonye abantu bariko baravyara abantu bapfuye, bariko baravyara bapfuye, kuko ntibashobora kuvyara abana bazima. Ibi ndiko ndabivuga nta mosozi mu maso, kuko aya majambo nari natinye kuyavuga kubera usanga abantu barahumanye,
bagahumanya ivyera vy'Imana. Ntibashobora kuvyara abana bazima. Bovyara abana bazima gute n'abatabuzima bafise muri bo? Bovyara abana bazima gute atabuzima bafise muri bo? Uyu munsi abitwa abakozi b'Imana badatinya kurongora abagore 2, 3, 4, 5. Uyu munsi abitwa abakozi b'Imana badatinya kwahukana bakagira divorce bakaca birongorera uko bashatse. Ubundi ijambo ry'Imana ryavuga ati iyo umuntu afashwa asambana umugore wiwe ntashobore kumwihanganira canke umugabo wiwe ntashobore kumwihanganira ngo bagume babana bagatandukana. Ijambo ry'Imana riravyemera. Mugabo ati uwo mugore aca bigisubira muhira ntasubire kurongorwa kugeza umugabo wiwe apfuye. Hanyuma canke umugabo aba ashobora kugira aca aba igisubira muhira ntasubire kurongora kugeza umugore wiwe apfuye. Mugabo uyu munsi siko biri. Abantu bitirirwa izina ry'Imana, abantu bitirirwa abapasitori, abantu bitirirwa abaririmbyi, abantu bitirirwa abungere n'abantu bashobora kuragira intama z'Imana barahumanije ivyera vy'Imana. Usanga umupasitori adafise umugore umwe mbere afise abagore 2, afise abagore 3, ugasanga hari abazwi n'abandi babahabara bari ku ruhande batazwi. Ati none abo bantu bovyara abana bazima gute? Ko zirya ntama abakozi b'Imana baragiye ari bo bana, ko iyo bana aragakiza, abana aragakiza. Jewe impwemu yaramaze kubisigurira niho namenya ko abana nagakiza, agakiza k'umuntu. Iyo udafise Imana neza muri wewe ntushobora kuvyara umwana muzima, cane ntushobora no kuvyara abandi babingumba, abana nta nguvu zo gusunika baba bafise, abandi bakavyara icapfuye nyene, kuko abana ni ikimenyetso c'agakiza. Abantu benshi uyu munsi bafise agakiza gapfuye. Abantu benshi uyu munsi bafise agakiza gapfuye. Ivyaha hari udusiri abantu bagenderamo tw'ivyaha. Umupasitori akaba azi ko afise abagore kanaka bagendana muri eglise basambana, kandi kuwa Mungu ntagire n'udusoro two guhagarara ku ruhimbi aja gusangiza, aja gusenga. Abapatiri bakaba bafise abagore mu makartier basambana nabo n'abana baravyaye. Tuzi ko abapatiri batanavyara baraganiye kuvuga ngo twebwe turi intashikirwa canke turi integerwa. Mugabo ugasanga barafise abagore b'abakirisu basambana nabo bagahumana. Abandi ugasanga baja mu bintazi, baja mu bapfumu, baja kuraguza kugira ngo bashobore kugirane guhumanya kugira ngo abandi barondere amaposte kanaka, abandi barondere ibintu bivugana amarira mu maso. Kubera nari natinye kubivuga, kubera iyi message ndayimaranye ku kwezi kose bene data ku 12 nayihawe cagihe. Uretse ko ntari ivyo nagenda habwa hagati na hagati no mu kwezi cagihe twari mu masengesho y'imisi 12 dushikiriza Imana ku kwezi ku 12. Hanyuma niho nabwirwa ngo tuzohore dusenga muri iyi misi yose, uko kwezi gutanguye dusenga imisi 3. Imisi 3 ni kuvuga n'amasengesho yitwa amasengesho ya Esther. Amasengesho ya Esther ko yo gushikiriza, yo gutuma amadesizio ikuzimu babatanze. Ni cagihe Ahasuwerusi yari yategetswe, ujya mwami Ahasuwerusi yari yagiye agategekwa n'urya mukuru w'ingabo ziwe, canke urya yamugendanira yitwa Hamani, kugira ngo asinye icete gituma abayuda bahona. Hanyuma Esther aja gusenga abibariwe na Moridekayi, kuko izo nkuru ni Moridekayi yarateramye yibera ku muryango w'umwami yabimenye n'abandi bose. Ndababwira ingene Imana yanyibwiriye ukungene benshi bamaze kudamarara, benshi bari muri position ya comfortable, baradamarara. Ariyo mpamvu ibisuma biriko birinjira bikadusahura. Abantu benshi basigaye ari bikankara, ari bihwahwari, atamana iri muri bo. Kandi ugasanga abantu bariko baravuga ngo
ngo none ngo abavugishwa n'Imana ngo ntibamvugishwe ko, ngo abavugishwa n'Imana ngo ntibatabimbariye ivyaha nakoze ngo sinzovyihana. Mbega nimba uri umusambanyi, nimba uri imborerwa, nimba uri umupfumu, uri umurozi uja kuraguza, mbega ntubizi barinde kuvugishwa ko kugira ngo ushobore kwihana? Ntubizi ko ari ivyaha, ntubizi ko ari ivyanwa n'Uhoraho. Ubu rero abantu benshi baradamaraye, mugabo badamarariye mu vyaha, badamariye mu bibi. Imana yarambwiye ngo kumbura abantu bazoca bugufi bakihana bagasenga barondera mu nyonga z'Imana. Arya amasengesho nk'uko Esiteri na Moridekayi nabo bari kumwe mu Bayuda basenze, Imana igahindura ingingo Satani yari yashinze kugira ngo ihonye Abayuda, ingingo zigahinduka, Imana igatabara. Tikumbure natwe wazosenga mu mpwemu no mu kuri bakarondera Imana, ati Imana izotabara imiryango, izoharira imiryango, izoharira igihugu, izoharira ishengero. Hanyuma mugabo ngo si imbabazi z'ikivunga, n'imbabazi zo ku giti c'umuntu uwo ari we wese azogira umutima wo kwihana no gucira bugufi Imana. Niyo mpamvu Imana yambwiye ati tuzore tugira amasengesho y'imisi 3 uko ukwezi gutanguye. Umwaka uheze twagira uko ukwezi gutanguye ari ukwezi kwa mbere tukagira umunsi umwe, ari ukwezi kwa kabiri tukagira imisi 2, ariko ubu mu mezi yose uko ari ukwa mbere n'ukwa kabiri n'ukwa gatatu n'ayandi mezi abandanya, ijya misi 3 ya mbere tuzohora dusenga twisozesha turirira Imana bifatiye no kuri aya majambo rero y'30 ngomba ndabahe. Imana yampaye iherekeresha izo ndoto canke izo nzozi Imana yanyeretse z'abantu bariko baravyara, nkabona bamwe bavyaye ivyaboze, abandi bakavyara abana bapfuye, abandi bakavyara bikanka ko bashikana abana. Nabonye ari bake cane bashoboye kuvyara abana bazima, hari abavyaye abana abazima. Imana irambwira ngo niko imaje y'ishengero imeze, niko imaje y'igihugu imeze, niko imaje y'imiryango imeze. Abantu benshi bazi ko bafise agakiza, abantu benshi bazi ko bakijijwe, bazi Yesu mugabo ngo kubera kumenyera Imana abantu bagakorana ibikorwa vy'Imana ivyaha. Ati ngivyo ivyo bavyara rero, agakiza kabo karapfuye. Mu yandi majambo, agakiza kabo ntako, kuko ivyaha vyabaye vyinshi bikanukira Imana. Imana idutabare. Ijambo rya mbere riri muri Mika 6:8, ni abahanuzi 3 bato batanazwi. Niyo majambo Imana yampaye. Mu bahanuzi murazi ko tuzi abahanuzi bakuru muri Bibiliya, ba Yeremiya, ba Yesaya, bariya bose karibo bahanuzi bakuru ba Daniyeli. Ariko muri aya majambo Imana yambwiye ngo ndaguhaye ibitabo vyo mu bahanuzi bato batazwi, kuko abo nsigaye mbona bashobora kunezera umutima w'Imana ni mu bakozi b'Imana bato batazwi nyene n'abantu. Abakozi b'Imana benshi bazwi biyambika ibipete gusa, bakiyambika ibihete vya gipasitori, vya kibishopu, vya kibishopu n'abandi, ngo barantetereje, baramaramaje, n'indyarya, buzuye kibi, buzuye kwica abandi no kugirira ikiba abandi. Ugasanga bariko barakora ivyaha, bakorera ivyaha abantu. Ati baramaramaje, barantetereje. Ati nguku abahanuzi 3 batazwi. N'ibi bitabo ndabivuze, ni igitabo co muri Mika na Maraki na Nahumu. Abo bahanuzi 3 ndibaza ko atabenshi banamenyereye no gusoma ivyo bitabo. Imana irambwira ngo ndaguhaye ubutumwa bwavuzwe n'abahanuzi 3 batazwi, nk'uko uyu munsi abantu Imana iriko irashima ari abantu batazwi bakorera mu ibanga, kuko benshi bitwa ko bazwi, bafise n'amatitre kanaka, yaba yo mu gihugu, yaba yo mw'ishengero, yaba yo mu miryango, bazwi ari abantu bamenyekana. Benshi batetereje izina ry'Uhoraho, benshi batetereje Imana. Imana idutabare. Mika 6:8. Reka turabe ico gitabo ca Mika 6:8 ku bafise Bibiliya gome nkuru mw'isezerano rya kera, ni 1000 1004. Mika 6:8 haravuga ngo ko yakweretse iciza ico ari cyo
ga yewe muntu, mbega hari ikindi uhoraho akugomba ko atari ugukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Ngiryo ijambo rya mbere Mana itugomba ko muri uyu mwaka wa 2023, ngo ko yakweretse iciza ico arico ga yewe muntu, mbega hari ikindi uhoraho akugomba ko atari ugukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana wicishije bugufi. Abantu benshi nta kintu Imana itabakoreye kugira ngo ibereke kiri kumwe nabo. Mana yabakuye mu bukene, ibakura mu butindi, igukura mu nzu yo gupanga, uyu munsi wa mu bipangu vyawe, igukura mu bukene no mu bushomeri, uyu munsi urafise akazi, igukura ku baseribateri, uyu munsi urafise umugabo canke urafise umugore, n'ibindi vyinshi. Abandi bari ingumba Imana ibaha kuvyara, n'ibindi vyinshi udondagura nawe ibintu yagukoreye. Mugabo nawe mu gushimira Imana no mu kwihezagira no mu kwishimira araba ivyo wayikoreye, ivyo uriko urakora n'ibiki bishobora kugaragara imbere y'amaso y'Imana. Ko abantu benshi Imana ibakorera ibitangaza mu kuyishimira bagaca bayibagira. Mana iravuga ngo ko yakweretse iciza ico arico, mbega ngo hari ikindi uhoraho akugomba ko, ngo mbega ngo Imana hari ikindi kintu n'igiki Imana itagukoreye cotuma uyibabaza bingana nk'uko. Abana yaraguhaye beza, umugore mwiza yaramuguhaye, umugabo mwiza yaramuguhaye, inzu nziza yarayiguhaye, nimba utarunubaka n'inzu nziza Imana yaraguhaye amahera urapanga, umwaka wose uraronka amahera yo kuriha inzu. Imana iraguha vyose, iguha ivyo kurya kuhera mu kwa mbere kugeza muri ukwa 12. Imana irakurinda. Abandi barapfishije, abandi barahamvye, mugabo uracari muzima, n'abawe bose baracari bazima. Mugabo raba agashimwe wahaye Imana, agashimwe wahaye Imana ni kurondera indaya zigusegura, agashimwe wahaye Imana ni gutukisha izina ry'uhoraho, ugatobanga ivyera vy'Imana ugakuza mu kazi abandi. Agashimwe wahaye uhoraho ni ukugenda ugahara wiyemera gusa, wuzuye ubwibone n'amanyama, kugira ngo ushobore kwereka abandi kusigaye umuntu wagahambaye. Ariko harageze yuko wigarura, harageze ko wigarura yewe muntu, ngo ko yakweretse iciza ico arico. Mbega hari ikindi uhoraho akugomba ko. Nabonye abantu bariko baravyara, bamwe bavyara ivyaboze, abandi bavyara abana bapfuye, abandi bakeya cane bashobora gushikana abana bazima. Suzuma urabe agakiza kawe ufise wa muntu we, yewe mugabo, yewe musore, yewe nkumi, yewe mumama, suzuma urabe agakiza ufise utwaye akariko kari agakiza kazima canke kari agakiza kapfuye. Raba umwana utwaye kari muzima canke kari wapfuye. Niwasanga ari wapfuye uce wigarura. Reka dusome muri Malaki 2 guhera ku murongo wa 5, naho nyene niyo majambo egome Imana yampaye kubw'uyu mwaka wa 2023. Mwibuke ko muri 2022 Imana yari yampaye 20. Muri Yeremiya 29 umurongo wa 11 havuga ngo ivyiyumviro mbiyumvira ko si ivy'ivyaga ariko n'ivy'amahoro, kugira ngo ndabaha ivyizigiro vy'ibihe bizoza. Muri Yeremiya 31 naho umurongo wa 16 havuga ngo buza ijwi ryawe ryoye kurira, n'amaso yawe yo gukorera mu musozi, ngo kuko ibikorwa vyawe bizokwibukwa. Mbwira, n'igiki Imana itagukoreye muri uyu mwaka? Ko Imana yakugaburiye utagira konte, umwaka wose ukabaho, umwaka wose ntiwaja mu bitaro, abana ntibaja mu bitaro. Mugabo uyu munsi n'igiki ubu itagukoreye ushobora kuyibaza ngo uri kurishuza Imana, atari kwihenura ku Mana no kuyisuzugura no kuvuga ngo akagaye. Abantu ugasanga buzuye ubwibone bufatiye ku vy'Imana yabahaye, bagenda barizungagiza ibigore vy'ibimaraya, ntibigitinya kuja gupropoza abagabo b'abandi. Urazi ungena abagore bahora ari abantu bagendana isoni, bakaba ari abantu bagendana uguca bugufi no kubaha Imana. Mugabo uyu munsi abagore benshi nibo basigaye baja kwiteretera abagabo. Abagore benshi nibo basigaye baja gukwega abagabo. Murabe n'ingene abagore benshi bambara ibintu vy'ibitera soni, ugasanga umuntu yaravyaye
ni umukecuru afise abana bafise imvi ku mutwe ubuhoni kubera bazinyegeza batanagomba no kuzerekana, mugabo ugasanga yambaye ibintu biteye isoni bimubana, hamwe ibinyo bigenda birajegera muri ubwo kabana, hamwe usanga abantu bagenda barajegeza amanyo, abakecuru bagenda harya muba murondera iki? Kwambara impuzu z'ibitera soni, mukambara impuzu zerekana amabere, zigendeza amabere hejuru, zigenda zibabana. Twaheruka ari abakobwa bariko bararondera abagabo ngo bakwegakwega imitima y'abagabo, mugabo n'abagore, abakecuru ku mutwe bafise imvi ku mutwe, bakambara ibintu bibana, bakambara ibintu amataye yabo agenda aboneka, hamwe bambara ibintu biteye isoni, umuntu akaba ari kumwe n'umugabo wiwe bariko baragendana n'umugabo wiwe, mugabo ugasanga yambaye ibintu vy'ubuhumane biteye isoni. Mbega mwabagore mwe, garukana Imana, garukana indangagaciro mu ngo zanyu, mwaba mama mwe muriko mwigishika abana banyu. Nimba abana babona mama asohoka yambaye akamini, asohoka yambaye impuzu nabwo yobigera ku birenge ikubura, mugabo imubana ubususu bugendera hejuru, umuntu yakicapa umubiri wiwe ingene umeze, niyihe ntahe nakahe karorero uriko wereka abana bawe bagukomokako? Mbega yuko abana bazovuga bati na mama yarazambara, na mama arazambara, uzobabwira ngo iki? Ko uyu munsi abantu benshi basigaye bataye umutwe, umugore ntabumbwe n'umugabo wiwe umwe, umugabo ntabumbwe n'umugore wiwe umwe, icibagiye coco n'abo bapfakazi, bakaba umupfakazi aho kugumya umutima. Kera abapfakazi barapfakara, akaca yitunira mu twana twiwe, akirerera utwana, akatwirerera, akatubumbatira, akatubundamwo, akatwereka akarorero keza, hanyuma akabakuza, akabasohora, akaba nyina w'ibibondo, akaronka abakwe n'abakazana. Mugabo uyu munsi n'abapfakazi basigaye ari ibipfamutima, bakira gupfakara, akaba yaragize nimba atatangura kuvanga umugabo wiwe akiriho, akiri mu bitaro, nimba atatangura kuvanga umugabo wiwe akiriho nyene, ataba ataranamuhamba. Benshi usanga bafise abahabara, bafise abahabara, ugasanga batanguye kuba infidele. Mbere bamwe bariyicira n'abagabo babo kugira ngo abagabo babo babave ku mutwe, hanyuma binjiza abuzure babo. Imana idutabara, ivyo n'ivyaha vyose Imana bituma binukira, bigatuma n'ibihano vy'Imana bigiye kumanukira ku bantu bamwe bamwe. Nimba Imana itagize imbabazi ngo mwihane, murekura abagabo b'abandi, mwabapfakazi mwe, mwabagore mwe, mwabihumbu mwe vy'abagore na mwabihumbu mwe vy'abagabo, mwatetereje izina ry'Uhoraho. Imana iraje kugira ngo ibibafotse. Ijambo ry'Imana avuga ngo bigicagatiye, ngo amatama yanyu agicagatiye, Imana izoza ibakubita ibibadahwe. Ivyo vyose mwakoze ntimwibaze ngo Imana nubwo abantu bayisuzuguye ngo ntibona. Imana idutabare cane. Hanyuma aha muri Maraki igice ca 2 umurongo wa 5 turageza umurongo w'9 twumve iyo yandi majambo tuzogira ko muri uyu mwaka wose, ngo isezerano nasezeranye page n'1026, ngo isezerano nasezeranye nawe ryari iry'ubugingo n'amahoro, nabimuhaye ngo anyubahe maze aranyubaha, ahindishwa agashitsi n'izina ryanje, icagezwe c'ukuri caba mu kanwa kiwe, kandi mu minwa yiwe nta bigoramye vyahumvikana. Yagendana nanje mu mahoro no mu bugororotsi, yahindura benshi bakareka ibigabitanyo, kuko akanwa k'umuherezi gakwiye kuzigama ubwenge, kandi mu kanwa kiwe niho bakwiye kubariza ivyagezwe, kuko ariwe ntumwa y'Uhoraho nyene ingabo. Ariko mweho mwarakebeje, muta inzira, mutsitaje benshi mu vy'ivyagezwe, mwononye isezerano rya Lewi, niko Uhoraho nyene ingabo agize. Nanje nico gituma mbahinduye inkengerwa, nkabacisha bugufi imbere y'abantu bose, kuko mutakomeje inzira zanje, ariko mukarobanura abantu ku cubahiro mu vy'ivyagezwe. Uyu munsi narababwiye yuko abantu bavuga ari kijana,
naho bo barabanyavyaha, naho barabasambanyi, naho baba barakoreye amada, naho baba baragushije abantu bavuga bakijana, n'abantu bafise amafaranga nibo bategeka mu mashengero. Umwuka wa Yezebeli aravuga rikijana uko yoba ari kose. Mugabo Nyarucari agize arakororera ijambo hasi, agize arakororera n'akantu na gatoya hasi, baca bamutenga. Nibo baba bambere mu kumutenga. Ivyo binyavyaha nyene, ivyo binyavyaha vyagatariye mw'ishengero kubera bitwaje amafaranga, bitwaje uburyo, nibo batenga abandi. Kandi nabo ivyo bakoze vyari bikwiye kubicisha. Imana irambwira ngo abaherezi barayimaramaje, barayitukishije, ngo abaherezi bategereza kuba akanwa k'Uhoraho. Mugabo uyu munsi uyu munsi abitwa abaherezi benshi batukishije izina ry'Imana. Ingene Imana yabimbwira kandi ndabisome, ngo abantu benshi bashitse ahantu kuri stade kanaka, bumva vyarangiye, baca bagomba kudamarara. Abari comfortable, abantu bari comfortable, bari confortable, abantu ntibagisenga, abantu ntibacirinda, abantu ntibakigomba gusabana n'Imana. Abantu bitwa ngo barashitse. Ibintu ndabivuganya amarira mu maso bene data, kubera ishengero ryaratukishije izina ry'Imana. Abitwa abakozi b'Imana, uravye ivyaha bariko barakora uyu munsi, akanwa k'Uhoraho kategereza kuzigama ubwenge, kandi mu kanwa kiwe niho hakwiye kubarizwa ivyagezwe. Kuko abaherezi, abakozi b'Imana bategerezwa kuba intumwa mu gishingo c'Imana. Namwe murabe abarepresenta b'Imana dufise uyu munsi. Murabe abarepresenta, intumwa z'Imana dufise uyu munsi, ingene batukishije benshi igitigiri nyamwinshi, n'abasuma, n'ababandi, n'abasambanyi, n'imborerwa, n'abicanyi, n'inkozi z'ibibi. Ibibi vyose ushobora kubibarurako, kandi bategereza kuba akanwa k'Uhoraho. Bwira umuntu arakanwa k'Uhoraho, mugabo mu kanwa kiwe hakaca hava amajambo y'ubuhumbu, akanwa kiwe hakaca kavuga ibintu vy'ibishegu biteye isoni. Imana tubabarire bene data, Imana tugirire imbabazi. Uyu munsi akanwa k'Uhoraho kavamwo ububeshi, akanwa k'umuntu yategereza kurepresenta Uhoraho, akanwa k'ibinyoma, akanwa k'ububeshi n'ibindi vyinshi. Aya majambo tuzoba turayavugana kuko aragutse ivy'Imana yagiye arayambwira. Reka ndababwira ijambo yindi rya nyuma Imana yampaye, ni muri Nahumu 3 umurongo wa 14. Rero muri Nahumu 3 umuvugishwa yitwa Nahumu, nawe nyene ari muri abo bavugishwa bato nyene atamenyerewe, ego kuko abavugishwa bakuru bari bamenyerewe. Abantu benshi Imana igiye guca mu bantu bato, abantu batari bamenyereye, kuko abantu bitwa ngo n'abamenyekana n'abishikira baramaze gutetereza Imana benshi. Nahumu 3:14, naho inyuma nyene gatoya y'igitabo ca Habakuki, naho inyuma gatoya ni mu page y'igihumbi n'indwi, haravuga ngo ku murongo wa 14. Nta vyinshi nza gusiguraho kuko numva nuzuye emosiyo cane. Imana idufashe cane. Aya majambo nayahawe uku kwezi kose, mugabo ndiyumvira ingene nzoyavuga vyari vyanse pe, ariko Imana yambwiye ngo ni igihe rero kirageze ko uvuga aya majambo naguhaye. Nawo mu 3:14 aravuga ngo enda niwivomera amazi azomara igihe uzoba wugarijwe, amaboma yawe nuyakomeze, ja mwibumba ukate ugondo, fata iforoma ry'amatafari. Abantu bamenyereye kuba comfortable, babonye ko bageze ahantu kanaka bashitse,
Imana iravuga ngo hariho chance yuko umuntu ashobora kwivomera amazi. Umwe wese ahamagarirwa kwivomera amazi kugira ngo ayo mazi azomaze igihe, kuko ibintu bigiye kuba muri ino si n'ibintu bigiye kuba muri iki gihugu n'ibintu biteye ubwoba cane, kubera ivyaha abantu bagiye banyegeza bakabika bagahamba bakaharimira k'amasinde. Hari ibyago n'ibihano bimwe bimwe bigiye kumanuka, kandi ndagomba ndababwire yuko Imana hari abigiye gufyefyetura n'izigiye gufyefyetura bene data. Mugabo Imana iravuga ngo niwivomera amazi azokumaza igihe, ngo reka kudamarara, va muri ayo madiva nimukumbagare hasi ku matapi no ku mikeka no ku masima, mukumbagare hasi tusabe Imana idutabare. Reka kudamarara muri ayo mazu, muri ayo maboma. Nimba mwarabonye ku Mutanga ingene umunsi umwe isi yasamye, mbe mwarabonye ingene kajya kukabasazi ku Mutanga muri no minsi ntimwabibonye ingene isi yasamye ikamira amazu mu kanya isase, amazu akamira. Mbega bijya ntaco vyabigishije ga bene data? Bijya ntaco vyababwiye, ntaco vyabigishije ingene isi yasamye ikamira amazu ku Muranga, izuba riva amazu akanyikira mu kuzimu. Bijya bintu ntaco vyabigishije, ababibonye n'abahaciye nta kabarore mwabonye harya hantu, ntaco vyabigishije. Abascientifique baca bihuta ku explica bavuga ngo n'amavare, ngo n'uruzi ntahangwa, ngo nibikiyo na wapapore. Imana idufasha, bafise amaso abona n'abafise amaso akanura. Murashobora kubona ziya ntizari inzu, ziya ntizari boma. Abagore bagenda barijegeza mu mazu Imana yabahaye n'imiduga Imana yabahaye, abagabo bagenda barijegeza mu mazu Imana yabahaye n'imiduga Imana yabahaye. Ntimubona ko Imana ishobora gushavura ikabimira umunsi umwe, bikamigwa, isi ikigaragambya, ibintu byose bigafukwa, uhora afise ivyo yirata ntasigare afise icirato ga bene data. Sindiko ndakora kwitama barya bene data bashikiwe n'ivyago, Imana batabare kandi Imana bashumbushe. Mugabo ndiko ndabivuga nanje ndi kwisi, nanje ndi umuntu, kuko ivyaha vyamaze kunukira Imana. Ingene abana bagenda b'abantu baratsimana kandi bakayirakisha benshi kuri stati y'ibintu Imana yabahaye ngaha muri iyi si, bigatuma arivyo bakoresha ubwo buryo aho kubukoresha ngo mushigikire umurimo w'Imana, mukore vyiza. Mugabo muriko murabikoresha mu kugura abagabo b'abandi, mu kugura abagabo b'abakene batagira amazu, batagira imiduga igezweho, kugira ngo mubakwegesha imiduga yabo, mubakwegesha amazu yanyu, mubakwegesha stati y'ibintu mufise, kugeza naho mubona yuko abagabo bokengera abagore baciye ince kubera ata stati bafise, ngo mutwara abagabo b'abandi. Mwabagore mwe, mwabapfakazi mwe mufise amafaranga, mugabo muriko muratukisha izina ry'Imana. Ndagomba ndakubwira ngo Imana irashobora kwasamika isi, ayo mazu n'ayo mafaranga mwishimira abagabo babasigiye, nimba atari mwe nyene mwabishe ngo musigane ubutunzi bwabo, basigare amazu. Imana ikasama amazi, isi ikasama ikamira ayo mazi, ikamirana n'ubwo bwibone n'ubwo bwishime. Namwe bagabo muriko murasuzuguza abagore banyu, mukasa guhemukira abagore mwaciye ince, mukaja guhemukira abagore mwatanguranye kubera ubwibone bw'amafaranga n'ibiti mwahawe. Imana ntifise ubushobozi bumwe gusa, ifise ubushobozi bwose bw'uko isi yo kwasama ikabamira. Nimba Kora na Datani baragararije Imana, bakagarariza Mose, iyo ugararije abakozi b'Imana ubugararije Imana. Imana yarasamye, isi irasamye, irategeka isi. Imana irategeka isi, irabamira. Kora na Datani nabi kuko bagiye kugarariza Imana, irabamira. Ntimwabibonye ku Mutanga? Bari muzi ngo n'ibintu vy'ibikino, n'ibintu vy'ibikino gusa. Ibi vyanditse muri Bibiliya ngo ntibishobora gushika. Imana iravuga ngo ivomera amazi, enda wivomera amazi, azomara igihe uzoba wugarijwe. Amaboma yawe nuyakomeze, ja mwibumba ukatugondo, fata iforoma ry'amatafari. Amaboma Imana irikira iravuga kukomeza, saya amazu, aya manyumba n'ibi bizu abantu birata bariko barishimira, ariko ni iboma ryo mu mutima wawe. Kumwe nabona benshi bavyara bapfuye, nagomba ndakubwire ngo haracari ivyizigiro ko umuntu yihanya agasaba Imana imbabazi, ishobora kuguha agakiza kazima, ikaguha umwana muzima. Ibisigaye tuzobivugana uko ndiho, azogenda araduha uburyo n'umwanya. Yesu Kristo abahezagire.
abantu basuzuguye Imana bakayimenyera. Harageze ko Imana iza guhana no guhemba. Bene data, reka dutinye Imana tuyijugumirire. Uwari yaratakanze Imana agatakanga ibikorwa vy'Imana agatabatanga kugira ngo acavuga ati nzovuga ryijane kuko mfise amafaranga. Benshi mugiye gukena, mukene muterezwe ivyamunara, ibintu mwarose mu manyanga, mukene musigare mutakigira n'urwara rwo kwishima. Bamwe mwakengera, bamwe mwasuzugura, mukabagayisha amafaranga yanyu, mukabagayisha amadiplome yanyu, mukabagayisha ivyo mutuze n'ivyo mufise. Hazosigara aho musaba bo mwimye, kubera Imana yarashavuye yarababaye, vyaha vyarayinukiye. Mugabo haracari ivyizigiro ko abantu bazokubita ibipfukamiro hasi bagasaba imbabazi Imana. Imana izoharira ko n'inyembabazi. Umwami Yesu Kristo abahezagire, mugire ukurangiza umwaka neza kandi mugendane n'Imana. Aya majambo yavuganye amarira n'intuntu mu mutima, kuko ibi si ivyo mu Burundi gusa, no kw'isi yose, kuko ivyaha biri mu Burundi nivyo biri mu Buraya, nivyo biri muri Amerika, nivyo biri muri Australia, nivyo biri muri Mozambique, nivyo biri muri Malawi. Bantu muzi ko mufise abagabo batarabanyu, bantu muzi ko mufise abagore batarabanyu, bantu muzi ko mwivye, mwasahuye, mwakoze ivyaha. Ihane n'ivyo mwivye mubishoboka mubisubize, hanyuma mwitature n'Uhoraho. Ijuru ry'Imana yera n'ijuru rihambaye. Bene data, tureke kwanjanjwa n'agakiza, tureke kwanjanjwa n'umwana Yesu yaduhaye. Imana idutabare cane, tureke kanjanjwa. Umuntu azohomba ijuru, bene data, azoba ahuye n'umukoshi. N'ivyo vyose yaharaniye, ngo n'amatako y'abagore yatumye amucumuza, ngo n'amatako y'abagabo yatumye amucumuza, ngo n'ubutunzi vyatumye ngo ava ku Mana. Ivyo vyose azosigara bibona nk'umunuko, azosigara bibona nk'umucafu. Bene data, ishengero ry'Imana rigiye kuvirwa mw'isi, ngo rikurwe mw'isi Imana, kuko izoza guhungisha abana bayo. Sinakubwiye ngo n'uyu mwaka, sinakubwiye ngo ni mu mwaka uza canke ni mu myaka 10-20, mugabo umwanya wariwe wose umenye ngo Yesu anatebaganye kuza. Urupfu rushobora kudodora rukaza mu mwanya insase rukakunyakura. Nimba warisha abantu ugahora wibaza nawe ngo ntuzopfa, nubwo wishe nawe uzopfa, umunsi umwe nawe umunsi wawe uzogera ushikirwe. None ni waba utaratunganya ubugingo bwa mwene data uzojahe? Ko nabonye benshi bavyara ivyapfuye kandi bitwa ko bari mu mashengero, bakavyara agakiza katariko, atagakiza Imana ibona bafise. Imana dutabare cane, Imana iduhe kurangiza umwaka. Ntiwiyumvire ivyo uzorya n'ivyo uzonwa gusa, iyumvire ingene ushobora kugira ane kwivomera amazi y'umutima, amazi y'impwema azokumaza igihe co kugeragezwa agiye kuza, kugira ngo ushobore kuzohagarara ushikamye udatukishije izina ry'Uhoraho. Imana ibahezagire mugendane ubwami bw'Imana. Amen. Databuja wera, abantu bose bumvirije ubu buvugishwa n'aya majambo duhaye kubwo uyu mwaka wa 2023, turasenze Mana ngo duhe gukizwa neza. Mana, uduhe kuvyara abana bazimu, dutabare Mana. Girira imbabazi abagabo, girira imbabazi abagore, girira imbabazi abana, girira imbabazi imisore n'inkumi, girira imbabazi abanyeshengero, girira imbabazi abenegihugu, girira imbabazi indongozi z'igihugu, girira imbabazi imiryango Mana. Amaraso yawe atubeko mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Mana, tutabara ababaye agatukisha, ababaye agatukisha Mwami Yesu Kristo, abategereza ko bakanwa kuhoraho mugabo batukije izina ryawe. Ndasenze, nta kintu utadukoreye muri ubu Burundi, nta kintu utadukoreye Mana. Waraduhezagiye, waradukuye mu bisaka udushikana mu gisagara, mugabo uyu munsi raba ingene abantu benshi bariko baratukije izina ryawe. Dutabare. Waravuze uriko uridoga ubwira nawe umuti, mbega ko yakoretse iciza ico arico gawe muntu. Urakora idoga ubarira Mika ko yakweretse iciza ico arico gawe muntu, mbega n'igikwi Imana itakoze ngo ndagikore, ko wari ukwiye kwicisha bugufi ukagendana n'Imana. Uyu munsi hari n'abantu bamaze guhana barandevu yo kuja gukora ivyaha no kuja gusambana. Hari abagore, hari abapfakazi, hari abagabo bamaze guhana amarandevu.
bariko barandikirana amamesaje n'abuzure babo yo kuja kugira ubuhumbu, yo kuja gusambana. Abandi bamaze kugira amareservation y'amahoteri kugira baje gusambana, batere bakuratsaho kubaha Imana, ngo bagendane n'Imana bicishije bugufi. Abandi uri kuridoga ati nari narakugize akanwa kanje, ariko raba ati ngene mugiye kuba kamara amazi n'akajoreza mu yandi mahanga kubera ivyaha. Hanyuma widoga ubwira nawe umubwira abantu ati nimwivomera amazi mwebwe bakeya, nimwivomera amazi azoba amaze igihe. Abantu benshi baradamaraye, abantu benshi baradamaraye, abantu benshi bashitse kuri parafo yo kubona akagakiza, bashitse bagarariza Imana. Ariko Mana, harageze kugira ico ukoze kugira ngo abantu bumve ijambo ryawe, utugirire imbabazi, uduharire, kugira ngo Mwami Yesu uharire ivyaha vyacu, harira abagabo bacu, harira abagore bacu, harira abana bacu, harira igihugu cacu, kugira ngo Mwami Yesu imbabazi zawe zisubire ziturabe, utugirire imbabazi. Abo uzobona bihaniye kureka, uzobagirira imbabazi Mana, ubatabare, udutabare. Turabigushimiye kuri Imana idukunda, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagire.